Amabuji, amasabune n'ingwa ni bimwe mu bihingurwa n'ishirahamwe EPPD risanzwe rikorera mu ntara ya Ngozi, kandi ngo ukeneye ivyo bidandazwa aho ari hose mu gihugu vyomushikira. Bivugwa na Ndoraho Jean Bosco, umwe mu bakorera iryo shirahamwe, aho twamusanze mw'ihanishagurisha ririko rirabera mu gisagara ca Bujumbura. Mu bisanzwe niho dukorera mugabo intara yose uburimwo uyikeneye ibigushikira, ikintu cyose ubukeneye kiba kigushikiriye uwo mwanya nyene. Ndoraho kongera akamenyesha ko ivyo bahingura bihurumbirwa na benshi, agatanga akarorero k'abakunda kubashorera kuruta abandi. Abakiriya ba mbere nko mpereye ku sabuni, kera babona ko twari tumenyereye isabune ziva hanze, ziva mu Uganda, ziva he savunone. Utwe ugwaruka kubera barashoboye ukora n'abantu bafise uburyo kugira nawe ugire. Mu bisanzwe isabune irakundwa hose, kandi abakiriya dufise n'abantu bafise amazu meza, bafise imodoka, ibintu vy'amazu birimo amakaro. Kungwa naho urabona abadirecteri, hariho abadirecteri ingwa bazikomanda hanze mu gubu zibaha byoroshe, bazikura hafi Ngozi nyene. Yongeye aranamenyesha akarusho bafise gusumba abandi mu byo bahingura. Mpeneye ku sabune, mpene kuri kimwe kimwe. Isabune nibaze n'abantu bazikora nta buhinga bwishi basumbye. Twebwe dukora isabune ikora byose. Ahari abandi bakora ikintu cerekeye imwe n'amaboze ikaro canke umuduga ni ikintu kimuga, twebwe ikora byose iramesura ikakora iki n'iki. Umva natwe nika karusho twovuga ati twasumije abandi, kuko umuntu wese arafise ukuntu mu gifundi aba yitaha ibintu kandi agenda arameriyora mu bintu agenda arakora. Kuko ntumbone ngo nje ngaha ni ibintu bimaze umwaka ugira umenga wa kabiri tubikora, kuko uko twagenda twatanguye si ku bibiri kera uko twakoze, ubu rirumva duteye ku bundi turashima mu bisanzwe urwego duteye. Mumenya ko iryo shirahamwe rimaze guha akazi abantu barenga 30.